turi ku igenekerezo rya 31 Kigarama umwaka wa 2022 muri Renape Burundi. Naryo genekerezo turiko mu ntara ya Kirundo ndetse no mu ntara ya Kayanza muri komine Kabarore, aho twerekeza kurangiza umwaka, ndetse Renape Burundi yizera ko namwe mwese mukunda ibiganiro vyayo aho muherereye mu mpande zine z'isi ko mugiye kurangiza neza mu vyanyu no mu banyu. Uyingeso mbidahanywe iraregwa ndetse no gukuriga kura. Umwana kubesha ubwa mbere akabona nta gikurikiye, agasubira ubwa kabiri akabona nuko, agasubira n'ubwa gatatu ugaceceka, biza kurangira uwo mwana bifashe nk'ingendo haba mu kibano canke ahandi, ndetse n'abandi bana bigendana akabandukiza uwo muco mubi. Burya umwana besha ntabeshera bagenzi we gusa, hari naho nawe nyene hagera igihe akibeshera canke akavuga iby'umwami atamutumye. Nk'uko twe twabahaye zimwe mu nyifato z'umubeshi, subiramwo muzumvirize hanyuma tubandanye ivyo twabateguriye. Kuri uyu mubumbe dutuye ko twasanze akazi kagoye gusumba ubundi buzi bwose bubaho ari akazi ko kubesha. Muti gute? Abarundi bati kubesha so mwuga. Bakunzi ba Renape Burundi mudukurikirana, ibaze namwe, ubwa mbere umubeshi niwe ashobora kuvuga ibintu no munsi, bwaca kabiri wamugarukana ku vyo yavuze akaguha ibihushane. Aho bica biba ngombwa ko ubika amajwi yiwe canke inyandiko ku mwanya n'umwanya ashobora kukwigarama. Bugira kabiri, umubeshi ari mu bantu batigira baronka amahoro, bama bahagaritse umutima, bama bashinze amatwi bumviriza ko kinyoma bakwiragije atawakivuguruje. Bugira gatatu, umubeshi yamana ntajyo yiteguriye kwisigura, kuko niyo yagusigura ibinyoma vyiwe nk'uko abukuri ntubitahure, mushobora kubipfa ndetse akakwita kuri kijuju utabona kure kubera wanse kwemeranya nawe kuvyapfundikanije. Bugira kane, umubeshi iyo bishitse ukamubeshuza kuri mikro ashobora kwigutera mu maso canke akakwaduka n'ibitutsi, kuko aba yibaza ko agomba kuzivye. Umubeshi ni umuntu avuga amajambo menshi, agerageza kuvuga vyinshi kugira arabe ko wotoramwo ijambo ry'ukuri, ariko akenshi birangira yivuguruje. Arashobora no gutera urwamo rwinshi rukabije, iyo utihangana ushobora guca wiyomora maze agaca yiyemeza ko yagutsinze. Gatanu, umubeshi ashobora kugira amaso abiri, amatwi abiri, ariko vyose ugasanga ntibikora neza, kuko ushobora kuvuga bino nawe akumva ibindi bihushanye n'ivyo wavuze. Igenekerezo rya 29 Kigarama umwaka wa 2021, uwitwa Moyize niko yandemye yaturikishije ararira imbere ya Sebarundi mu kiganiro yararemesheje n'abene gihugu, maze yemeza ko yarenganijwe bikomeye, aratotezwa, eka kwisi yamwubamye ko ico gihe video yiwe yarijije abatari bake, aho umuntu w'umugabo yariri imbere y'ishengero ry'abantu rikoranye. Iyo nyifato y'umugabo arira twayeruka muri Yohana 11:35, aho bavuga bati Yesu ararira, wundi ati kurira mosozi y'ingona abeshe buhoro, kuko nk'uko nyiri cubahiro ataca afata minenegwe cyane cyane ku bibazo bivyerekeye abene gihugu, yatumye abamutohoreza. Budakeye kabiri basanga mwene kwiriza niwe ariza abandi, ikinyoma kiba gikubitiwe ahagaragara. Ivyakurikiye kuri uwo muco wo kubesha Sebarundi ntahigi ico mutubaza, kuko natwe turacabaza. Si uwo gusa, kuwa gatandatu igenekerezo rya gatatu kwezi kwa 12 umwaka wa 2022, mu mugirwa wo kugurura icese inyubako y'intara ya Kayanza, Buramatari Remicisha hayo yasavye nyene icubahiro kuvyaguruka maze agashikiriza utuganuke bamwe mu bitanze gusumba abandi mu bikorwa vy'iyo nyubako. Utuganuke tukaba twateguwe n'intara ya Kayanza. Inyuma y'itangwa ry'utwo tuganuke, abarundi batunguwe n'ukuntu umuvugizi wa Ndagijimana Vincent azwi ku izina rya Kenny Claude Nduwimana yinamwe akabeshera Sebarundi, akandika ko nyene icubahiro yashimiye Ndagijimana Vincent ku bikorwa vy'iteka vyo kugwanya fraude, yirengagije ko Sebarundi yakariye cyane abacukura ubutare, kuko umwimbu baronka utaboneka iyo uja. Umvereza uko yavumereye mu Kayanza. Ubwenge cyase twabwira mumenye ubwenge Imana yabuduhaye, tumenye kubukoresha. Ubwenge bwo kwica si ubwenge, ubwenge bwo kwiba si ubwenge, ako nakenge kazabona shetani. Tubureho duca ubwenge twese tubone
ndabaha akarorero kamwe k'ubwenge muza muritora amakosa je nagiye haji Kabarore ndaraba ibisimu bihari aho mwimvye Butare korondera ry'amahera ya burya Butare yagiye he burya Butare bijya binogo mbona Kabarore abanyekabarore muri ga bijya binogo mbona mwimvye mu Butare ko mwabushoye amahera mwajanye yose mwayashiriye abatunzi none mwayashize mayondora cyaraba hasi mayondora mwayashize he komba n'ibinogo ntabona amahera mwayashize kuba ibijuju gushika mufata mukimba itunga y'igihugu mugatamwishira abanyamahanga shaka maramaza mwumva ubwo bujuju ngo n'ubwenge none sigurira bijya binogo biri Kabarore burya Butare bwavuye amustere bwagiye amuseri nawe ingahe garakuzi ndakubona vuga ry'amahera yagiye umunsi umwe nzobahamagara mwese munsigurire yagiye ry'amahera kuko sinumva ingene ubwenge buba kuba ikijuju ugafata ukimba Butare ugacurushira abanyamahanga ngo nimwibereho mwebwe ugacuza wewe ko abadayidukayi mu kabare ngo bubukere tuzova mu gutega yemwe ngoragoraba nawe ariko yirera amabrochette kuko abanye impande y'ibabo yivye bo bariko baramira mitwa nawe ariko ajya amabrochette abo yivye babona agacabwira ngo mberuke ne tuzova mu gute kugira abasamaze ntimumenye ko yabivye umuntu atikize tuga y'igihugu ubu tuzaturamubaza we namwe nimusigurire burya Butare bw'Ikabarore twofata amahera yavuyemwo yose tukayegeranya Burundi rwose kuva ko ari ubworo twose kuva ko twabuze igitoto tuvuga ko twabuze umuti tuvuga ko twabuze ibarabara burya Butare bw'Ikabarore bwari kubaka ibarabara ry'Ubujumbura gushika Ikabarore mugabo yagiye hayo mahera kaga kecuru gati ndagurira abo hasi abo hejuru bumvireho iyo Ndagijimana Vincent atahura gasopo yatanzwe kubijanye n'ico kugwa ry'Ubutare ntiyari kugenda kujandajana imbere ya Sebarundi mu Kirundo muti kubera iki muri Renape Burundi turihaniza tukihanikiriza ababeshi kuko burya kubesha usivye ko ari umwuga mubi n'umwuga usaba ubwenge buhanitse bwo gutondeka neza ikinyoma no kwibuka ivyo wavuze ku buryo ubutaha utivuguruza ikiganiro cejo haheze igenekezo rya 30 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2022 Ndagijimana Vincent yahawe ijambo ahageze umwanya w'abene gihugu yatanguye avuga ati murakoze kuniza kano kanya ko amukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi nitwa Ndagijimana Vincent mu ntara ya Kayanza komine Kabarore umutumba wa Kivuvu jewe fisi ibibazo bitatu kimwe kiraba igihugu bibiri nabyo bikaba ari ibyo ku gatwe kanje ucagagure gusa yego ikiraba igihugu je societe nkorera yitwa BME ubwa mbere yari Komebu iyo BME ikoze imyaka 6 ubwa mbere Komebu igikora yakora ibiro 400 ku kwezi by'Ubutare BME ije ku kwezi duca turwanya forode ku kwezi dutangira kuronka itoni 200 gushika kuri 30 kugeza n'ubu niko bimeze mugabo mu kugwanya besubiremwe neza ndavyumve neza ubwa mbere mwaronka itoni 400 ibiro 400 ibiro 400 ku kwezi ubu umuronka itoni ubu turonka itoni 200 gushika kuri 30 kugira iyo forode tuyigwanye jewe bakiduha akazi uwari imbere yanjye barabanje baramurasa arapfa je nanjye bamusubirije nanjye barantegera n'imodoka barayirasa je ndarokoka inaho nyene Renape Burundi igomba guhagarara kuko ivyakurikiye ko ndetse na buramatari akamwunganira kubijanye ni dossier y'uwo bita Pascal naco yivuguruje ko ariko ahantu agira ati kugira iyo forode tuyigwanye jewe bakiduha akazi uwari imbere yanjye barabanje baramurasa arapfa je nanjye bamusubirije nanjye barantegera n'imodoka barayirasa je ndarokoka
bakunze bare nape Burundi mukurikiranira hafi ivyo dukora. Hari ikiganiro twakoranye n'umwe mu bahoze ari umukozi wa Vincent azwi ku izina rya Bigirimana Claver Batazira Jimmy, ari nawe yashikirije ko yagabwe ko igitero bamuhora kugwanya fraud. Ndetse jo haheze ikiganiro ca nyene icubahiro kirangiye twaciye dusubira kumurondera ngo agire ico ashikirije kuri ubwo bubeshi Vincent Ndagijimana yarahejeje gushikiriza imbere ya Sebarundi, ngo kuko ikiganiro yagiranye na Renape Burundi cagenze. Amahoro Bigirimana Claver. Amahoro cyane. Ego ni Prophet de muri Renape Burundi. Ego. Hari ivyo twagomba kukwibariza nk'umwe wakoze muri societe Komebu canke BME. Ego. Usanzwe unavuka mu ntara ya Kayanza muri commune Kabarore. Ego mu cyumba cy'Ivuvu. Ego twizera yuko wakurikiranye ikiganiro umukuru w'igihugu yahaye abene gihugu mu ntara ya Kirundo uno munsi kwigenekerezo rya 30 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2022. Nagikurikiranye cyane kuva mu ntango ngira ngo gushikakira igihe nagikurikiranye. Ego cyane ubutashe wari watubwiye yuko warashwe ukaraswa n'umugwi wa havuye umenyekana. Uno munsi naho twumvise umwe mu bo wakorera muri societe Komebu azwi ku izina rya Ndagijimana Vincent avuga yuko nawe yarashwe ndetse ni imodoka yiwe ikagabwa ko igitero. Hari ico bizi ko wotanga umuco kubatazi ngene vyagenze nk'umwe mu bakoreye iryo shira hamwe? Murakoze cyane. Navyumvise mu byo yashikirije biri mu byo yatanguriyeko. Yego. Mugabo jewe icyo gihe nije nahakora, ni jewe narashwe, ni jewe nagabwe k'igitero mu modoka nari umuntu umwe. So kuvuga ko twaba twari na bibiri ngo tubwe ngo twahatswe turi babiri. Yego. Mu ijambo rimwe rero ni ikinyoma cyambaye ubusa, ahubwo ararinda cyane kuko yabesha amakungu, yabesha abarundi bose, abesha imbere ya Sebarundi. Yego. Ngomba ko ari gikorwa yakoze kidashemeye, ari umuntu w'umugabo kuba ukakubesha imbere y'umukuru w'igihugu, urumva birateye isoni. Iyo modoka bakurasiyemwo woba wibuka plaque yayo? Yego yari JA5612. Sidaribuka neza haraciye mugabo yari marke ya Toyota station, ziya modoka bita Kagongo mu Burundi. Yari iwawe canke yari yishira hamwe? Yari yakazi. Yavuze ko uwo bakorana bari basanzwe bakorana yarashwe arapfa aritaba Imana, mugabo navyo sivyo yabeshe kuko umuntu yapfuye imbere y'iraswa ry'iwanje yitwa Nsabimana Toma. Ego. Nivyo abagizi ba nabi baramuteye baramurasa. Je sinari bwanakorera societe nkuko Ndagijimana Vincent atakora icyo gihe muri societe. Hari imbere yuko twe dukorana na societe gatoyi mu ntango za 2016. Yego yaragabwe k'igitero kandi vraiment yari umuntu akora cyane agwanya fraud, yari karafasha societe BME niho yari kiza gutangura ibikorwa byayo. Icyo gihe ari ku mugoroba vere mu masaa moya na nusu baramurashe n'amatohoza yarabaye muga ntacyo yashitseko, baramurasa aritaba Imana. Mu nyuma yaho niho Ndagijimana Vincent yaca nawe agirana amasezerano na societe, kuko icyo gihe Nsabimana Toma araswa no bamenyesha ahubwo yuko Ndagijimana Vincent ari mu bakozwe k'amatohoza, kuko icyo gihe byagaragara yuko yoba yarashwe n'akagwi k'abantu bakora fraud. Nawe ari mu bafashwe icyo gihe arapfungirwa mu igendereza mu Kayanza hamwe n'abandi. Barabakora k'amatohoza gushika muri komisariya ya Kayanza. Hanyuma amatohoza aheze bamwe barafatwa, wewe baramurekura. Mugabo sukuvuga wewe icyo gihe yarasanzwe agikorera mu gifuri, kuko icyo gihe societe iza gukora yaza ibarira abafrodera ati nimuhebe uko mwambutsa ubutari mu Rwanda muze tubere kuko dukorana, nimba ufise naho aho rukora ufate umwimbu waho uronka uduhe ibice runaka, hanyuma ubandanye akazi. Mugabo iyo ngeso ya fraud uyireke. Mu icyo gihe Ndagijimana Vincent yari we mu frauderi mukuru. Nico gituma ari no mu mugwi wafashwe ubwa mbere nyene nyuma y'urupfu rw'uwo muntu, yari umu informateur akomeye wa societe. Ngarutse rero kwiraswa ry'iwanje, je nararashwe ndaswa ndi mu modoka y'akazi. Amatohoza araba. Icyo gihe watwara igipolisi yari nk'azangabo yitwaye Jide, irindi zina sindagibuka neza. Arakorana n'inzego kwivuna abanza abasoda bakorera hariya ku
mupaka, haraba gusopa ahantu hose bicetse, barakora amatohoza mu buryo bwabo nyene bakoresheje ubuhinga bafise. Abagizi ba nabi bandashije barafashwe, ibigwanisho birafatwa, kuba mu iperereza inzego zose zakoze icyo gihe kugira icyo gikorwa kigende neza, izo nkozi z'ibibi zifatwe. No muri parike ya Kaburana muri Cour d'appel icyaha kikabahama bagakora umunyororo. Ahantu hari iyo dosiye ya Ndagijimana Vincent, ngira ngo ibyo ndiko ndavuga so gushikuza, kuko ibyo ndiko ndavuga aho hose mvuze dosiye ziriyo bosubiraho bakaraba. N'umwe mw'abo bantu wafatanywe ngo baracyafungiwe muri prison centrale ya Ngozi. Ahantu handitse ko Ndagijimana Vincent yagabwe ko igitero mu gikorwa cyo kurwanya fraud. Icyo yagabwe ko igitero. Okay, aho nyene Ndagijimana Vincent avuga yuko abahoze bimba ubutare bahora binziza ibiro 400, ubu kuva yaho batangiye kugwaniza fraud yuko ku kwezi binziza hagati y'itoni 20 n'itoni 30. Nk'umwe mu bakoranye na Ndagijimana Vincent, ayo makuru yashikirije niyo? Nkuko nabwo bari ubushitse sinshobora kuvugira societe ngo mvuge iby'umwimbo we wabo, mugabo ibyo nzi byobyo jewe ibyo mu mwanya nahakoze nta mwimbo nk'uwo twaronse ku kwezi. Twawuronka mu mezi 3 cyangwa 4. No kuvuga rero ibyo wewe yemera yuko mu kwezi ari wo mwimbo aronka, twoba twogoroye kuko na commune yiwacu yo bihatorera koyo, kuko ikiro kiratanga taxi y'amahera 300. Nimba rero haboneka umwimbo w'itoni 20 ku kwezi, urumva ko ni miliyoni zishika 6 zinjira muri commune. Turavye mu mwaka dusanga ari miliyoni nka 90. Mw'icyo gihe ngira ngo abajejwe gukurikirana ubutunzi bw'igihugu, gukurikirana ubutunzi bwa commune, nibo bobiverifiya bakarabana cyane ko babikurikiranye ibyo bari saba, kuko urumva na commune Kabarore n'iyo myaka 6 iyo societe imaze ikora, nimba ari uwo mwimbironka muri commune Kabarore hatoba harabayeho inyuruzwa ngira cyangwa inyonora ry'udufaranga twa commune, urumva ko na commune ikigega cyayo cyoba kibombotse cyane. Ariko jewe umwe mu ntawonze. Kumwe n'ivyo rero we ntiwemeranya nawe yuko yoba yaragizwe ku gitero? Habe namba 100% jewe no byemeza ko mbega ninde, nta n'undi mwene gihugu n'umwe yovyemeza, nta n'umuntu wo mu nzego z'umutekano, inzego z'intwaro, kuko ibintu byabaye ku mutaga, si ibintu byabaye mu gifuridewe. Ni ibintu urumva ni fragrance, n'urubanza baruciye ikibiriraho. Ukuvuga yuko rero kugira ngo uwundi wese yoba yemeza rero yuko icyo gitero bakimugabyeko, niwe yokwerekana uko cyamugabwiye ko. Murakoze. Bagatanga itariki, umwaka naho icyo gitero cyabereye. Yego cyane, n'amasaha na dosiye zikerekanwa, kuko mu butungane ntacyo bati. Uwo mwene gihugu yari mu bagwanya fraude yarashwe gute, byagenze gute? Bamurasiye mu ibarabara, byagenze gute? Yaratashe ashitse muhira, ikorangira nko kuri kwanye yugurure yinjire mu nzu, bamurasiye ku muhani wiwe n'ahantu aba imbere ya societe, aho yari afise urugo ku mukenye imbere agira kabiri, ko yari afise abadamu babiri. Rero bamurasira ngaho ashika aracikana ntiyasanze. Ndagijimana Vincent agaragara mu madosiye menshi, ibiraba societe vyinshi usanga ari we agaragara imbere, haba no mu manza, n'abagenda kuburana bose baza bavuga bati Ndagijimana Vincent. Wewe ubaza ko byo biva kuki? Murakoze cyane. Jewe ndavye ibikorwa Ndagijimana Vincent ajejwe muri societe, bivugwa ko ari umoperateur wa societe. Nkuko ndabizi rero yarajejwe gukurikirana ibikorwa bya societe, ahanini bitabera n'indani muri societe, kuko ibikorwa by'indani muri societe birafise umutekinisiye wa societe, directeur technique yitwa Renova. Niwe avyikurikirana, niwe yavyize yabiminuje. Mugabo hariho udusite tw'inyuma gato ya societe ari tujya bahaba privé, atujya bari barahaye bandurenga deo hari abakorera, ari two dusana tumwe mutwo Ndagijimana Vincent societe yari yamuhaye akoreramwo no bakoreramwo. Niwe usanga akordona ivyo bikorwa byaho, akabitangira raporo.
mu kuvuga rero iyo poste bamuhaye wewe igituma mwumva abene gihugu ari we muntu bashira mu majwi cyane gusumba na bene societe bene imitahe ya societe nuko wewe ibyo bikorwa yaciye abibyaza umusaruro agaca avuga ati ko societe impaye ako kazi aho mbonye ubutari bwose ndahimba aho ndabyiketse hose ndahimba kuko nashika ku izina rya societe mugabo mu by'ukuri ntabwo biba ari societe kuko wewe akora giprive yegamiye societe mugabo akora giprive wewe hajya henshi hatera amatati nahiwe personnel mugabo atangira pourcentage baba barasezeranye na societe nicyo gituma mu kuhakora ntabikora kinyamwuga nta tekinike yo kuhimba akoresha ingufu niho wumva ngo ubutare ngo umuntu ngo bamwimbiye munsi y'inzu ngo inzu yabomotse ngo inzu yashimigaga akumva ngo ubutare ngo babwimbye ahantu hahora ibarabara ryungurujwe urumva nta tekinike yo gukingira abantu n'ibidukikije akoresha yimba nk'usahura ni nko gusahura muri icyo gihe rero urumva niwe aca ahura n'abenegihugu mu matati menshi kuko abenegihugu nta hantu bahurira n'amatati na societe yimba giprofesiyoneri kinyamwuga yimba mu buryo bita artificiel ikoresha amamashini n'abatekinisiye babyize nta mudirecteur tekinike rero yo kwimba yarize kwimbisha ngo cyo usanga yinjiye mu nzu y'umwenegihugu iyo nzu irinze kubomoka ibyo ntibishoboka urumva ibyo bikora pensa kuko yimba kirundi nicyo gituma rero pensa mubona vugwa mwayo madosiye y'abenegihugu ahura n'amatati menshi n'abenegihugu kubera wewe niwe ayogoza aho yumvise ubutare hose kugira yisahurire wewe avuga ati gusa nyire kubona uduprosantage twavuganye na societe ndadutange mugaba hari ubutare hose ndahimba nicyo gituma rero avugwa kuko none bajya ababose bandi bohura n'umwenegihugu mu matati gute kuko hariho bajya bambaye ondori basanzwe bakuriye societe ntitwigira twumva bacishwa mu kanwa n'abantu baratuje nta muntu abacisha mu kanwa cyane ariko misi yose ndagije Imana byose bishoboka bajya bagwita tungana nibishoboka ko hari ikibazo boza kugirana n'umwenegihugu kuko bo bakora muri circonscription yabo neza barakingira ibidukikije baragira iki mugabo utwo dukorwa tundi turi nyuma ya societe tumeze nko twigenga nitwo twavyuye amatati akomeye cyane hariya mu karere kiwacu kabaro ni nayo mpamvu tubona ngira ngo no mu manza zitari nke nk'aho twabonye mu rubanza rwamuhuje na Ndurenga Deo TG ya Kayanza yamusabiye yuko ngo bamuha ngo imiliyoni 5 ngo zindi shakababaro twe muri Ranape ubundi twagumye twibaza tuti umuntu nimba akorera societe yogenda gute ugusanzwe ukorera societe ari societe yoba yaritwaye hama we bagucire ntuze indishya akababaro kugashwe kiwawe mu gihe societe ari irimo iraburanya abantu akaba ariho bice bidutera amakenga twavuga tuti none kubera iki Ndagije Imana Vincent misi yose ari usanga misi yose ari waza bigenda gute societe ntigira umwavoka yivugira ko twaherutse ntuzenya Ndagije Imana Vincent afise umuvugizi azwi ku izina rya Kenny Claude Nduwimana bigenda gute abari wagaragara ari defanda muri ibi nabiri icyo kibazo nibaza yuko mushobora kwegera abajya abantu batwara rya societe nyene abo bamayondore mwavuze mukababaza neza igituma Vincent aseruka ku izina rya societe ko yoba ari umunyamategeko wa societe canke yoba aserukira societe imbere y'amategeko bakabibahera umuco hanyuma kandi ngira ngo no mu butungane boza baratanga umuco uko hari igihe uza kuburana ku izina rya societe cyangwa ku izina ry'uwundi muntu yari uje kuburana ku izina ry'uwundi muntu baragusaba procuration n'ubu twashaka yuko amatata ahuza Ndagije Imana Vincent n'abenegihugu iyo agiye imbere y'ubutungane akavuga ngo je ndiko ndaburana ku izina rya societe kandi tuba tuzi neza yuko Vincent ari we yononeye umwenegihugu societe ataho bahuye n'uwo mwenegihugu yoza abanza gupresenta document imwemerera kuburana yacisa ku izina rya societe kugira ngo ingingo ubutungane bufashe ifatwe yerekeza ku mutwe wa societe nibwo iyo document naho imuhubwo burenganzira itabonetse ubutungane bumenye yuko bufata ingingo yerekeza ku mutwe wa Ndagije Imana Vincent personnel nk'umwenegihugu kuko urumva
societe ni persone morale ariko mwene gihugu ni persone physique we urumva ari umuntu asanzwe ngira ngo icyo gihe imanza zocika hagati y'ayo matata aba yadutse hagati ya Ndagijimana Vincent n'abene gihugu twoza turamenya aho yerekeza uko kenshi natwe baduhaye uwo muco n'igihe cyose yogira uwundi bagirana amatati cyangwa yonyaga yokononera itongo cyangwa inzu twomenya yuko uwo Vincent azoza yononera wese tuzoza twitwarira societe nta muntu yosubira kwitwarira Ndagijimana Vincent antake Vincent twoza twitwarira iyo societe kuko yoba yatweretse yuko Ndagijimana Vincent hahagaze haba hahagaze societe sinzi uko icyo twibagiye kukubaza tutararangiza oya ntacyo gusa icyo nokongerako nuko ntumva intumbero Vincent yoba yahaye iri jambo ryo kwiyitirira yuko yagabwe k'igitero sinumva intumbero yari yashatse kuyiha cyangwa isura yari yashatse kuyiha imbere ya Sebarundi nkaba nashimikira ko yuko Vincent iyo ashatse kunyegeza utuntu tw'amafuti amakosa cyangwa amatati agiranira n'abantu mu kubarenganya mu kubacinyiza mu byabo no ku byabo kenshi yiyambika isura yuko umenga ari umuntu arenganywa barenganya cyane ngira nicyo gituma yashimye kwiyambika iyo sura yuko yagabwe igitero mu kurwanya fraude imbere y'umukuru w'igihugu kandi bitigeze bibaho ni kuvuga yabesha imbere ya nyene icubahiro yabeshe 100%. Urakoze cyane ku kiganiro duhaye. Namwe murakoze cyane. Mu kurangiza reka tubasubiriremwo kakagani kagahanga kavuga. Kagani kuno munsi tukaba tugasanga mu gitabo ca dusome c'umwaka wa 3 w'amashuri y'intango nako kakaba gafise umutwe w'ijambo uvuga uti gahanga wishwe n'iki. Habaye umugabo yari ku rugendo mu nzira hasanga agahanga gatembagara atangura kukadedaguza ati mbega agahanga wishwe n'iki karamwishura gati reka kunshurira ni wigire yewe nishwe n'ubwo abagabo nawe uzokwicwa n'akarimi kawe wa muntu abandanya urugendo rwiwe ashitse yaja atangura kwibaraguza ati murabizi jewe nce ku gahanga gatembagara mu nzira ndakabaza nti mbega gahanga wishwe n'iki kansubiza kati nishwe n'ubwo abagabo ariko wewe uzokwicwa n'akarimi kawe abo yabibwiye bati utatweresa ku gahanga kavuga turakwica nawe ati nimuze nimutasanga kavuga muco mungi ico mushaka bati ugi tugende bashitse aho kari wa mugabo atangura kukavugisha maze karinumira kananiranye wa mugabo baramukubita basigara intere ko yabeshe kandi akabatesha umwanya bamaze kugenda kagahanga karitwengera gati hase nari nakubwiye ko uzokwicwa n'akarimi kawe nahanyu kubaza Vincent Ndagijimana impamvu yibesheye ko yagabwe igitero akabesha ari imbere ya Sebarundi reka twongere kubipfuriza Noel nziza n'umwaka mushasha w'2023 uca dutangura na gahwane.